narafashwe. Wow. Yeah, man, I just so crazy for you. Yeah, nyarukutabare shushu. Wonsaza nosara, mubuze sekonda norira. Wonsaza nosara, kukari umamahoro. Nosara Nina. Yeah. Wonsaza Nosara. Jo kariyeri yanje yatanguye mfite imyaka 3. Ukuvuga abantu nasinziriye muri sare ya sinema aho niho rero byatanguye. Kariya ngo dufise ngo ahantu runaka aho ufite nkubu hariho ibihugu ingengo z'imari zabo bariko barapanga budget y'igihugu bashiramo na budget ya sinema. Sino je nakuze nzi babandi baza kudufotora bagaca bamanza kukubwira attention. Jeke ga mama aramasikansa ngo amasikansi yo guhura n'abakobwa. Yeah. Byanditswe biratashe. Abavugishwa n'Imana barabivuze guhera kuri Yesaya nibyo jambo Yesu yavuze oga musi baca bamwirukana iwabo. Rero nanje ndabivuze. Nta na kimwe tuzi, nta na kimwe turanamenya. Turakeneye kwiga tukongera tukiga kandi tukiga cyane. Ubu rero byo byahora ngo nta kigenda burya bigira bihave. N'ubwo je nagenda kuransa amazi cyane cyo gukura Ndiko ndagusamaza muhe ucyo. C'est facile. Wow. Kandi ni bon. Wow, nta wundi mu yafitari bwambye ibyo bintu. Ubu hagomba hatangure kubaho aba cineaste uzohora umubona ukyumvira none Ministra ni ndo uyu mujama nibiki. Izi muri zimwe filme usanga muzi ku isi nka Karorero. Aho film usanga zirimo muri yaridi wo mafaranga y'abanyamerika. Ayo mahera agasanga ari muri filime imwe. None abayikinyana baba bafise ngahe ku mufuko. Bacanke babinjije ngahe. Ivyo rero twereye niyo target. Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. C'est Nina Merveille kuri Yaganawe TV. Ndabaramutsa cyane rero. Muri ngaha mu Burundi cyane muri hanze. Mwese nizeye ko bimeze neza bitameze neza. On espère toujours kuko twese tubayeho kubw'ubuntu bw'Imana kandi ibitameze neza no munsi bishobora kumera neza ejo. Hama nakire bashasha kuri Yaganawe TV. Ndanabakengukira cyane ko mugize imisi mudukurikirana and then kunze kureka udukommentaire nibyo biduha kandi turazikunda cyane gose. And then sinzi ku ninahize ikiganiro ndaza kubasaba like, partage, tusa ndazi ko mukunda kubikora no musinze kubinkorera kandi sinama ndumwe nama ndi kumwe n'umuntu no musi rero Wonsaza nosara ndakoze segonda narira. Kinjire mu kiganiro cyacu rero n'umuntu mushasha ntari menyereye gutumira abantu nkawe bro. Bari bamenyeye gutumira abantu baza kumbwira histoire, baza kumbwira yindi bya ntari rushatsi cyambara ntama. Ndamuzi. Uramuzi? Usanyene Wonsaza nosara. Ako kantu muraza kumbaza igituma nguma ndakavuga. Ndakwakire cyane rero widondore ku bakunzi ba Yaganawe TV. Amaze gutangura twinjire mu kiganiro neza. Karibu cyane. Okay, merci beaucoup kwanza gusa. Hano kwisa yo kiasi no iki. Bede bishoboka? Yo yari kusisaya wa star. Okay. Ndatanze keya mu kiganiro. Ndatanze cyane. Hama naringira nkangura ndabwira ngo ikintu cya mbere ndahanye no kwivuga. Kwivuga? Bongerageza uvuge ya ba utubwira izina rya vrai, utubwira ibyo gusa ko yo look irerekana neza yuko Sinarizi. Ya. Kugira ngo basi numve ko ndabwiye abandi bigabo barorizi. Nari ndarizi. Barorizi? Ya. Ndayazi yose. Yose? Yo ndayavuge. Ndagupresente. Yego. Rama igiteka dukunda gupresenta aba invité bacu ko tuba twibaza ko batabikunda twaba tubavugira ibintu
ugasanga nk'ubu jewe nk'iryo bakubatije kw'ibatisimu wararihinduye ntushaka ko abantu baryumva so twanga kubabwira ibintu jewe ntabwo ariko umpaye uruhusha ndavuga Jenny Fresh kuri ya ni Axel Mukunde canke Lucky Sunday no fear man bad color one follower fighter the humble man the hustle man the motivator aho niho sawa ya nk'ivyo vyose ntabyo narinzi ku batamuzi rero Lucky tumumenyere kw'ikiminde kubera ni ryambere ndagutumiye by the way ni ryambere ndagutumiye kuri Yaganawe TV ni ryambere bakubonye so ndifuza kumenya rero uri umuntu ki ya ico usanzwe ukora ya ko yo look irabona iremeza neza yuko ntaje kubaza neza karanga abonye kuri umustar so bad man rero no fear bad man no fear acteur artiste muri rusange ndaririmba ndakina ego je suis cinéaste de formation Yeah, merci beaucoup, merci beaucoup. Bandai. Non. Mfufise byinshi ubitubwira byose usanzwe ukora no. Amaca ndabicara igihe nogera no kuba ndi n'umusirikare mu ibanga rikomeye. Ugasanga ndi undercover. Ya mu byo wavuze byose ya muco narinzi canke nari nkeneye kumva bimeze ko nacumvise umucinéaste. Ya nico ndashaka kumva kuko nagutumiye ngaha umukinyi akina filme nziza cyane kandi iri kuri hit igomeye cyane ya je niyo ndakina filme je kwerega ni mama aramasikansa ngo amasikansi yo guhura n'abakobwa ya nk'uburyo je nangenda kuransa amazi cyane si cyo kuraba ndiko ndagusamaza mu buhe buryo c'est de facette kandi ni bon wow nta wundi mu yabitari bwambwiye ibyo bintu baraza bakandaba nk'ici mbwihaze kuvuga tugende ngumbaza ibyo bibazo tugende ari zami faut kumakeya so merci beaucoup and hama nagutumiye nk'umuntu akina muri FEU ROUGE filme iri kuri hit nibaza ko atamuntu umwe atakuzi ndibaza kandi ari filme iryoshe cyane gose ndashaka kumenya rero watanguye carrière yawe gute muri film ça mpava ndakushukuru natanguye muri FEU ROUGE gusa no muri kubera ko carrière muri rusange ko nyemba washitse muri FEU ROUGE no kuvuga arandi henshi waciye arandi nobaza ikora nk'ama challenge wahuye nayo kugira ngo kubera nizeye yuko niwagira partage ntuzoyigire ku bagenzi bawe uzoyigire ku bandi bafise abajournaliste kugira ngo bazosohoke kimbaza je karere yanje yatanguye mfite imyaka 3 no kuvuga abantu nasinziriye muri sare ya cinema aho niho rero byatanguriye urukundo rwo gukunda wasinziriye hajya barabira amasinema sa no kuvuga navuye muhira ari nka neve barandondera baragenda no gipolisi baratangaza ati mwana twamubuze kwiye nka 18 bazumva baraje kubahamagara terega tukira twugare kandi umwana wanyu yasinziriye ngaha wakunda filme cyane acha havamo n'iciyumviro mbere n'icifuzo cyo kuzozikora ya hama bitangura gute ugira ushike burika tushaka kumva ingene filme ya mbere kwa ko je nakuriye mba je sindi munyagisagara ya ni mbari sana muyinga hasi ahantu bita mu rugari twe dukunda kuhatazira Smallville kubera tufata nk'umuji mutoya kuko hari impano nyinshi like ibintu nk'ivyo je rero kubona nka pare nk'iduteretse imbere cyari gitangaza twabibona arabazungu baje kuri paruwase bafotora utunyoni tugaca tubibona ati kumbe kiya kintu barakinca sino je nakuzenzi babandi baza kudufotora bagaca bamanza kukubwira attention
mwaravye hirya mwasamye iyo byaba bibasha wibona bayikuzaniye rero twiga muri 6e c'était en 2010 umugenzi wanje ni yarari muri famille y'abapadiri guco yazanye akajya ka recorder nakunda natubonye araba journaliste bo muri RTNB badukoresha tugiye dufata amajwi yarakazi natikana nakabonye muhira turi kodinze twumva birakunda tuvugize twumva biravuga bitambabwira ntirekana ndiki filme rero tuyikina sinoye tuza kuyikina gute turavuga gusa tuzoyumva tuzoreka kuyibona gusa ariko tuzoyumva bitandandika filme nyene urumva ko nari kidogo sana 6e bitandandika filme so turayikina turaryoherwa sana turiko turayumviriza twararyoherwa cyane kwebwa niyo cassette ndibuka yaje kudutakarana a long time and then mu nyuma iterambere rizakuza buke tugura ubu telefone bw'ubu Nokia tagura bwa occasion de hope bwa bufise appareil twacha dufata tugaca hano inyuma dukura ko bino biyo igaca isigare ya appareil yonyene niho yakibona neza ikiyo cy'inyuma takiriko cyadukina rero filme naga telefone ubwo rero naho nahise ntangura kuza ndi exercer nandika ama filme tugenda dukina ariko byacu nyene 2012 2013 guco munyuma rero nza kuva home nanje shaka nyene gutembera kidogo kugera kwera akanyene gadagurutsa zibagatamenye yo bweza maze usikanga mu gisagara afukani rero filme je bigenda zizi akarenda abandi bantu bakina ama filme kugira dukora ana bambere nkagendayo ukuntu babigira menga just ko ndabizi fuga hano wapi niki kubona mutandukaniye iki naona dutandukaniye ko but kwako je bugena natanguye kuraba ni hari ibintu byinshi natanguye kubona ko RTL baruko mbanutse nganye ne bujumbo sasa reje filme narinzi ziyene filme professional gusa njezi narinzi yuko filme ziyene murakunda kuzibona just nazizi cyane kubari bene wacu nyine basanzwe bakora nk'ibyo dukora ugasanga yene ibintu by'ibiganiro bariko baratera inkuru ngo y'umuntu yungo hanyuma rero ngo acararira nyene sinzi urayibona zimwe zidashishikaje ko nkabona je kwene nk'ini umbasa umuntu ni gikico tumaza kurabi inkuru ntaco mbona atamvuga tuyakwera hano sahanje it was en 2017 gushika rero ubu hirya yejo muri 2023 niho twaje guhura n'uyu uyu mjama nyene FEU ROUGE uyu Ribat and then tumaze guhura nsanganye mbona we ari muri away nanje ndimo and then tuzare kwemeranya gukorana muri washitse winjira no kubera ko nzi ko hari ama formation mwanza kugira wowe bijya ntavyo waciyemo washitse gusa winjira muri FEU ROUGE ajyo ma formation ni nko gupartage ni nka partage hari ibyo bakugaininga hari n'ibyo nawe uba wari usanzwe n'ubunduzi bakaba gusa bube kwibutse comme ça wowe urashitse urakuze abavyeyi batanguye kubona yuko ukunda filme dusubiye inyuma gato utarashika muri FEU ROUGE kuko urakuze uracari muto babona wandika amafilme bika abavyeyi bakwakira gute swaga mzehe it's a rastaman mere ubwo yaca mpama idea turona renda kwereka ingene ubigenza giruko ihuriza kuba bitese ko basanga abana ba home ko harageze igihe papa wanje aragura telefone nyene nawe bavyita cyo gihe bazita ngo ni biwango ngo bazita ngo ni biwango zaza zifite amatushi ariko zifisemo na carte mémoire ndani zishobora rero no kugira no gukamera na papa yarayi na telefone yiwe abana ba home nkabandikira ama script abapangira ama script y'ibintu baza gukora n'ingene baza kubikora hama nkabafatira ama sequence pour nyene nkagira na ka montage and then duhejeje mu ijoro rero
papa atashe tugaca dushira hajya telefone ukaraba agafilme kawe wanditse nawe kandi uri kuragakina ya so uraje rero uratanguye gukina film ariko ndashaka cyane kukubaza kubijanye n'ukuntu mukina donc muriga hama mugakina kandi en tout cas abantu biga nibo benshi ya bariga ari benshi biga bigenda gutera shango be sélectionner muri benshi uko fete reka ndavyishure kinyamwuga muri film hariho igice bita casting casting nayo igendera ku nkuru inkuru iba yanditswe rero niba casting igushimye fresh casting itagushimye nubwo bubizi za gukina ntibishika hakabamo ibintu vy'amajalousie peut-être bakavuga ati naka kubera ari proche na peut-être qu'on a libati kubera bari proche na cyane cyane ndavuga nko ku bakobwa ntaho bikunda gushika ati oya ivyo bidashitse bo batavyo bashaka bitegerezwa gushika kuko urumva nabo baba bari babishaka gukina ariko ukabona ntibakinye tegerezwa kwiyumvira ngo why jewe gusa uri umu professionnel utahora ati script je ntiyanshimye sikamse nk'uko turashobora kuba dukeneye umukobwa yahoze mu ngeso mbi and then mu nyuma azoza guhinduka hama rero tukaca turaba entre yawe n'uriye ntiturabagirisha ese turaba ingene mukina ubona direct twaca dutorana yahoze mu ngeso dutora uriya turavye apparence gusa kuko ariho amategeko ya casting n'amategeko atanu turamaze tukaraba body structure tukaraba appearance and then rero ibindi bigaca biza mu nyuma vya discipline ivy'ubumenyi uzi ivyo biza mu nyuma sa apparence yavuyemo urumva regerewe apparence ishobora kugukuramo uri umupantekote gose we ntitwo gukinisha indaya n'ibikunda wewe uri umupapa gose dukeneye umujene ngaha wewe wowe wapi reka dushyiremo naka tubwire gatoyi kuri kote yawe yindi ya Wonsaza nosara eza rero nk'ubu nawe nsagije nosara tubivuge ko iki n'ibiki reka dusigurire ibyo bintu ibyo ari byo nabyo okay, fete jewe apare yo kuba ndi musinease sinabivuze ko ndi n'umuririmbyi ayi Wonsaza nosara ni projet yanje ruka kuja out twariko turaraba nyene iyi si ya entertainment nayo ukuntu imeze iyi si ya navyo bimaze mu gihe kingana gute ko watubwiye ko ivyo byo kubo byo kwina amafilme byo bitanguye ya 3 ans mbega byose zari impano ziri en parallele zigenda zikurikirana gute byagenda bikurikirana kuko natangiye muri aho nyene muri 2011 nari no muri club dufise club yo gutamba izi danse moderne kuma afro n'ibiki and then rero muri yo club mu nyuma vyaje kuvaho tutangura no gukompoza amashanso kumsa ariko tugirike cya kibazo nyene bamutoka mbari ntabwo turi bubone studio bigaca bigorana nkuko twasha dupowesha rero naje kuja muri studio bwa mbere kwa Masterland umenga c'était en 2019 ndakora indirimbo ya reggae umuntu wa mbere rero nayumvirishije ninde nzehe byati papa je nakoze indirimbo ndagese urayumva nzehe byati urarenze kwera ngaha bisaba nzoci ndakurihira album ugenda ukora amarege rero nzehe ndacarindiriye ko azondihira ayo album gusa nabandanije nyene nanje kuri kote yiwanje then rero mu nyuma niho navyinjiyemo rero neza kuko iyo ya mbere sinayishize out naje rero kuvyinjiramo neza nja kwa One Way muri 2021 ndakora projet yitwa Papai ndayishyira out n'amasanamu yayo and then en 2022 ndagenda muri Iteka ndakora projet yitwa Final ndi kumwe na petit frère yitwa K-Cross nayo nyene turayi petit frère yego muvukana kandi muvukana nawe ari iyi rero ni projet ya 2024 ni projet uheruka ariko ufite amahera ubwo nta handi hantu ukora ko sinumva yuko
boshobora kugira ibintu nk'ibyo biri en parallèle ugakina filme ugasohora indirimbo kandi urumva yuko usohorera ahantu hakaze si naho nyine ayo zoba zifise amaclip video nuvuga bitwara umutahe ya apart yo gukina amafilme hari ikindi kintu ukora ana kimwe canke nyene urafise management ahantu yibitse igusunikiramwo imitahe wapi n'ababaya gusa nta nijana bogo uvuze ngo n'ababaya byose urimenya byose urikoca na mzee wawe oya na mzee ntarantamwe kweri sinzi ikibazo yagize gusa nyene wizeye kuza gutanga tuze turavanga kubera ko ufise ibintu bibiri amakariya abiri bisaba ko nza ndavanga mva nibaza ko taco bigutwara oya ntanaki ya byose nivyo wawe tutire faso ufise impano amafilme ubu uri kurakinamwo ya n'amafilme ameze neza ndashaka rero utuvugane muri ibintu vya tournage y'amafilme so bitwara umwanya munini d'abord sivyo bitwara umwanya munini mbega nta kutumvikana kunda kuhaba utubwiye cyane ama challenge cyane ura nayo muri ibi cyane ko mufise umubosi wanyu kandi muba muri kumwe biraryoshe kuba ufise nka management itari hafi yawe kuko uri ngaha ashobora kuguha amategeko akakuremera ukavuga ati je bino bintu numva no bivamwo ukuri wowe bimeze gute mama y'amaseti ni ukuvuga ikintu cya mbere kiranga umu artiste ni discipline kwanza kugira uzobishobore cyangwa kugira azogira ahantu ugera utegerezwa kuba ufite discipline rero ama challenge ntabura ama challenge araba mugabo nyene ukavuga nti reka nyene powese tu kuko haraba ikintu cyitwa patience surtout nk'ibi by'amaseti muziki iraruhisha mugabo yoyo iri en séquence kuvuga urashaka kwandika edukaja muri kuri codinga ukazopanga undi musi mugabo filme iraruhisha sana gose ndakubaze ni wowe urabona kubera mwebwe muba mwaciye ahantu bakabaha formation sibyo kuko je hari usanga tudatahura bamwe bakavuga ati je ndafise iyo mpano reka nze mfe gukina filme uko nyene sibyo kubera arazi kwandika atarinze guca muri iryo shure ngo muri iyo formation biga ni iki kiza gutandukanya umuntu yahawe iyo formation n'utayihawe ya oya uramaze ko na amafilme abandi bakina amafilme gerageza uduhe iyo difference ubu ubona hagati ya mwebwe mwarize sibyo mwarahawe iyo formation n'abandi bapfa kuza kubera bumva ko bafite iyo mpano bagafa gukora ibyo wabo okay ngomba nishure nk'umurundi mu Burundi ikibazo cishurwa n'ikindi urabona nk'ubu iyi jardin nanje nshatse notora cya kintu bakupisha nkaza nkayikupa kandi ugasanga yo nasa neza mugari wundi yavyize wewe yoba buri cakufye yobaza n'impamvu itumye akigiruko yobaza ati kano ndagakufa ni kugira ngo next time kazokure neza kagororotse sivyo kano nako ntigakenewe reka ndagakuremo mugabo abandi urumva niyo difference hari umuntu akora ibintu azi n'undi yabikoze kubera byiyumvamwo gusa atavyazi nuvuga mu ico gihe ucubikora buri cukoze cyose ubuzi impamvu itumye gikora okay bon biratahuritse none nka wewe nka Lucky sivyo ubu uri muri FEU ROUGE bon carrière yawe nibaza yuko igeze ahantu handi usibye no kuba umu artiste mbega wewe kuba bitanguye nta no kuri zero niturage muri twebwe vos fans by'amadogre Celsius hari ahantu bavuga ngo mwe ugasanga bari ngo nko kuri mwe 15 burya rero natwe muracari muri mwe you know why ni bimwe nakubwira iyo uri kurakora ibintu uzi buri cukoze cyose uba ufise impamvu itumye ugikora ndamutse mvuze rero ngo iyi career ngo dufise ngo ahantu runaka ofete nk'ubu hariho ibihugu ingengo z'imari zabo bariko barapanga budget y'igihugu bashiramo na budget ya cinema
ushobora gutanga uburorero nka Amerika Ubuhinde bategerezwa kuvuga ati muri ko shaha ore hacaza ikibazo mwebwe nka Burundi Film Academy oya ugomba ndenganye jewe ndi Lucky Desande je ndi mukundi nturimwo none muri Burundi Film Academy Burundi Film Academy rabisebanye neyo jewe peut-être ndashaka ko ndi umu partner wa Burundi Film Academy ya okay rero mbwira rero nk'umu partner wayo umbwire ko mbona industry ya film ngaha mu Burundi atabirenze noneho nawe urabibona ntabirenze usibye so ntabirenze mwebwe nka wewe umona muri ko mukora iki kugira ngo byukuri mugerageze muzamure gatoyi ya byanditswe biratashe abavugishwa n'Imana barabivuze guhera kuri Yesaya nibyo jambo Yesu yavuze woga musi baca bamwirukana iwabo rero nanjye ndabivuze ubu rero byo byahora ngo nta kigenda burya bigira bihave ubu hagomba hatangure kubaho abasineaste uzohora umubona ukyumvira none Ministra ninde uyu mujama nibiki kuko aca ndakurahiye ku izina ry'Imana sinema kwisi ni kimwe mu bisata birimwe amafaranga menshi kwebwo muri zimwe filime usanga muzi kwisi nka karorero hariho filime usanga zirimwo nk'umuriyaridi w'amafaranga y'abanyamerika ayo mahera sinzi abazi bije Uburundi bukoresha sinzi ko buhora buyashitsa agasanga ari muri filime imwe none abayikinye nawe baba bafise ngahe ku mufuko canke babinjije ngahe ivyo rero twereye niyo target bizoshoboka gute gahe bitegerezwa ibintu duhe nk'ama strategy amwe muri ko murakoresha bwabiko ama strategy ndayavuze nzawandavyisha niko ndakubwira project zanje projet nka wewe ndavuga project ababanga bari gado tukivuga project abantu bafise amahera batashaka kuyadushiramwo pour le moment mugabo twozivuga boca babitangura kubikora rero navyo tubabegiye turi kuvyikorera tuvyitege ababishaka gusa ko dukorana boza nta ngorane bagashiramwo imani kuko zirimwo uzobabesha ngo nta mafaranga arimwo azobabesha amafaranga arimwo kandi menshi ikibazo mugira ko mudandaza filime kuri YouTube nyewe si platform yo kudandaza filime tushirako filime yisa abandi bashirako bariko bakora imikate bagashirako ukuntu batwista amadrede bagashirako ukuntu basiga inzara nawe ucufata filime bikirukiruhisha sana none kubgaho ikintu wakoze mu mezi 5 utugipostinga bakirabe baguze amamega yo muri limitere yandi ari kuri partage ari wifi iri hajya mu bwiza kuri downtown ya free umuntu acagenda hajya cye yicariraho kuri free acaduza kuri YouTube acaraba filme ndumva ufise amayide menshi kubgawe wumva filme zodandazwa gute ya bona mabanga ni vyaraki umvirize impamvu ntabivuze sindabivuze kubera ko ngo ntashaka kubimenya canke ko babimenya bariko baraturaba oya ahubwo impamvu ntabivuze y'ikintu uri kuragikora singomba kurinda kukivuga turi muri bantu birinda amajambo menshi reka tubikora none bakina filime mbona sigaye ari benshi nta kuntu mwoja hamwe mukavugana mugahana hantu ubundi turi hamwe reka nta bintu vy'amajaruzi hajya bishobora kujamwo by'amajaruzi zorabe no muhiri wanye nubwo mwese muvukana ntihaburo ariho byemere yuko ariho nivyo shaka kuwemera byo no kwemera twese turiko duhiga amafaranga gusa nta kintu muri competition rero muri kivya competition nta competition turimwo tukora ibikorwa vyiza ndene twinjiza nta bindi ahubwo gusa hari bamwe tumumbarira yuko bizosaba ko tubahumura ku maso ati reka gusamara haro nka bamwe ubona wo twohanura muhanura oya n'ubundi nivyo turimwo turiko turabahumura ati reka gusamara raba imbere ni guca
navyo rega wumva bavuze abasirikare tuburya igisirikare kiba gifise ukuntu gitwagwa rero burya nibi bintu birafise ukuntu bigenda none wowe ikari ibintu utari kurashika ko tudurira ko uvuge je nabivuze none wewe nta bukeza no za Netflix ugura ndazigura urazigura filme wibaza ko muzigura muri bangahe ku isi na tuka turi benshi cyane nko muri yaridi abantu baba ku isi baragura bukeza ibazire Netflix nguriye film wibaza ko yoca impangahe kugira ije kushira hajya kuri Netflix none umva nadandaje kuri YouTube nadandaje kuri YouTube sinabwiye akantu kamwe wewe rero urabona imbere urabona nyereka ikibanza cyawe uriyumva hehe mu myaka iza canke uraprefera kuzoguma ukorana nabaji canke urashaka gukora n'ivyi wawe nyene nka Lucky nawe kujya hari ribat ibyo nkora n'ivyi wawe ukaba ukina muri filme yiwe so Erega ni kwera gusa mwe mu biraba muri kote iri negative gusa none ubona ari ribati hajya boke ntubona ko FEU heze ntubona eraba FEU heze haduga warubizi The Real Boy Films RTNB abo bose bashizemo imani nawe urashaka b'ivyo basi ube nko muri kijya kibanza arimo je shaka je no wakiya kibanza ne kijya je nta kijya nacho bona nakirenge kijya narakirenze suko kwa kirenze kera twitege ibiki rero bon muri kote ya cinema ya no muri kote ya musique okay kuri jewe personnel kuri jewe personally no kuvuga je kweri ni buri munsi manager abizi singo ryajya ategerezwa kumvyura 5 kugira ngo repetition mu minsi hari ne company tugira dusinyanira amasezerano kugira ngo babifate mu ntoke ibintu nk'ivyo rero project nazo personally jewe n'umuntu wari wese muzokumva avuze ngo agomba kore projet ya cinema ariko akavyita ngo ni personal muzoce muramubaza niyo abatari Sioni canke Venera duce muramubwira twereka kubesha reka kubesha ugira ubeshe kuko uzoca usanga buzokinisha bose nta numwe uzohemba kandi bizorangira mushwanya kandi biranakunze kuba ya umama mubibona niko bica bigenda projet rero ngaha bisaba tugende muri kandi BJ irayarekura hajya kubera nesi banki y'ugwaruka atuka ubufise nk'akajambo kuba kunzi bawe kwebwa abafana bawe so kandi abakinyi bagenzi bawe peut-être aho muri kumwe canke abakina mu yandi ma team ya ndetse n'abarangira mvuga tujya amajambo bise ndavuga ko abantu bamurikirana gusa muri FEU ROUGE mvuge no ku bandi bakora akazi nkako nkora yego okay reka mbere ku bakora akazi nkako nkora tukire twige cyane nta na kimwe tuzi nta na kimwe turanamenya turakeneye kwiga tukongera tukiga kandi tukiga cyane ikintu cyo rero noca ndenza ko agatwiko no ibikenewe oya niba nta mahera ufise ntayo ufise nyene teri rege ugenda reka gutwika wemera ufashwe no gucoresha wapi sivyo baca badufata fo ni mukore gusa cyane twigire hamwe turi hamwe twese tuzogerana mbari hanyuma ku bantu nabo bankurikirana muri FEU ROUGE gusa niyo projet yonyene pour le moment iri out nubwo hari n'izindi projet nagiye mbonekamwo nka Behind the Smile Part 2 na Divorce Part 2 nakindi mu bodyguard ni nayo nkunda nayo nkunda ukuntu nakinye and then muri FEU ROUGE sindakina ndabarahiye n'ukuri kw'Imana sindakina twizera ibindi birenze bijya ego kwe sindakina nta na rimwe sindakina kwe urumva je hari ukuntu ndababwira umunsi umwe muzopfa n'umunezero yego niba bijya mubyishimiye
Imana ibahezagire ibatize ubuzima gusa mu mukiri bazima ndazi ejo canke hirya ejo umunezero uzobija ese gushasha abafani bawe rero kugira duse n'abakurikira ikiganiro utanguye kuri jewe nanje umufani wanjye kajambo uze kino kiganiro ahantu kindyohereye ni aka kantu birangiye avuze merci beaucoup mereye kuri wewe dufate muri umwe ko ari wowe wabaserukiye gusa je rero ari ikintu ntakunda sinkunda ku kantu ka fan omwe basi family canke abakunzi tuvuge abakunzi your family kararyoshe rero umuryango wanje dukundana bitewe biciye mu kazi nsanzwe nkora mwese ni kuvuga amabisi gusa amabizu nta kindi aduhaye atari amabizu ibizu ifite meaning niniya cyane n'abahungu regana serukiye abakobwa wowe serukiye abakobwa niyo mpamvu navuze nahereye kuri bizu abahungu L5 ikindi naco nobizeza kuko n'ubundi ndozwa n'akazi nobizeza nuko jewe ngiye gukora modern ega tubwire n'ama platforms koresha Lucky the Sunday kuma social media yose yaba YouTube ni Lucky the Sunday yaba Facebook niyo dukunda cyane mu Burundi ni Lucky the Sunday yaba Instagram nuko nyene ni Lucky the Sunday n'izindi hariya n'izindi nibagiye zose wewe iyo uzoja ko yose nubwo izoba TikTok ni Lucky the Sunday nubwo azoba kuri Snapchat ni Lucky the Sunday Lucky the Sunday ni jeje nyene kwisi Wonsaza nosara bro ndakuzi segonda nawe kwe gutatulirimbiye hereza ko basereza ko turagusabye gatoya naho nyene Wonsaza nosara niwo managura amarira ndamubura nkumva nosara abankunda mura mbabarira narafashwe yeah mena je suis crazy for you yeah nyarukutabare shushu Wonsaza nosara nkubuze segonda norira Wonsaza nosara kukari umamahoro nosara Nina Wonsaza nosara Ndako karimbo duhereje ko ndabashimiye cyane rero ndagushimiye cyane kuba watwitabye merci merci beaucoup hama ndashimiye n'abakunzi ba Yaganawe TV merci beaucoup gukurikirana kino kiganiro turakunda cyane kandi mukagira partage kandi nzogoma mudukurikirana turakunda cyane bye hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima